urumva karishitse hejuru qu'est-ce qui se passe aho kaba kavuze kati hariho ikintu cy'icyuma ubu ni ukuvuga yuko harafise urugezo gashikako kayigushikiriye urumva ingene kariko karavuga ubwa mbere yuko atari ico kimwe kaca gahagarara ntigasubira kubandanya gushika ndagahaye uburenganzira bwo kubandanya. Amahoro cyane turi kuri Argos TV ikiganiro ni cyakindi nyene mwamaze kwibona n'ubuhinga n'ubumenyi les sciences et les technologies muri no site sandu tubayemo mu kiganiro cy'uno munsi kimeze nk'ibindi bihora bicanga murabimenyereye hari gihe tuba dufite umutumire canke twamaze gushika kuri terrain aho ibintu bikoregwa canke mbere twaba turi kumwe n'umutumire ngaha nyene ego niko nuno munsi bimeze turi kumwe n'umutumire hava tuyagira byinshi mu byo yagiye arakora kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi bushobore guteza imbere ikibano canke aho hanze aho tubaye ariko imbere ya byose reka mbanze ndamuha umwanya yidondore kaze cyane muri bande. Ego murakoze je amazina yiwanje ni Akimana Ahmed nkaba sanzwe ntuye muri quartier Jabe nkaba ari wasanzwe nkorera no kuri Armel, c'est qui Akimana Armel? Akimana Armel akora iki? Akimana Ahmed mu buzima busanzwe niho ngeze ishuri amashuri yisumbuye ya kaminuza hanyuma nkaba nari nsanzwe nkora ibintu by'ubushakashatsi by'iwanje mugabo nta kote y'ukurondera ubuzima ndagira ego uracatwaho n'ubuntu ndabyita n'ubwo bushakashatsi ubwo bushakashatsi nyinzi nukora est-ce que mbega n'ubuhinga n'ubumenyi ni science et technologie turiko turavuga nyene niyo monde uri kurakoreramo? Ego cyane ni science et technologie cyane nkunze gukorera muri kote informatique na électronique cyane na optique aussi kuko hariho agaprojet ka microscope n'ubundi sanzwe ndiko ndagira ego ivyo maze gukora tave tuvyinjiramo ni ibihe muri ubwo bushakashatsi maze gukora novuga yuko ari bike ko ndamaze gukora mpereye ku cyatanguye kera ni ntuze ya microscope itanguye kera uzi warayikoze narayikoze hariho mugabo ubu ndiko ndayameliora hariho radio émetteur FM récepteur FM n'ibindi hariho robot détecteur de mine maze gukora nakoreye ko bashaka no mu bijanye n'ishuri byo guheraheza by'igitabo byo guheraheza ishuri eko n'ibindi reka tabe duhereza dufatira kuri ico nyene uhereje ko robot détecteur de mine nico tuza kuhava tuyaga ko no muri kino kiganiro ku bantu batariko barabitahura neza robot détecteur de mine imbere yuko uza kukibabwira ukuntu wagikoze n'ukuntu gisanzwe gikora n'ivyo caje gufasha ni ikintu ki mu bisanzwe turavye robot bwayo robot ni ikintu novuga yuko ari nk'imashini isubirira umuntu mu bikorwa bya misi yose bifasha mu bintu biba no kwita biri dangereux bikamubera mu kihande ciwe akaba ariyo ivyo umuntu yari gukora akaba ari ibikora canke ibintu bisaba gusubiramo cyane nico umuntu kenshi azikorera hanyuma batumva ico gifaransa uriko uravuga ngo détecteur de mine robot détecteur de mine no kuvuga ni robot ikora mu kurondera amamine abasanzwe batayazi ni bisasu biturika bategamo hasi mu kuzimu hanyuma umuntu agiciyeko canke imodoka canke ikindi kintu kigiciyeko ikaca giturika robotique anabonye umenga wayise anti-robot iryo zina ryavuye kuki
anti-robot ni roboform. Anti-robot icyo yavuyeko urunyegeri yavuye kuri sazo nkunda science fiction kuko je m'inspire beaucoup kuri science fiction. Ni filme nibaza yuko benshi barayizita Ant-Man. niho havuye iryo zina anti-robot. Narayikunze cyane ngo nicyo gituma nayise ku kintu yavuye. Ego hanyuma kugira wiyumvire gukora robo detecteur de mine hani wacu mu Burundi byaje guco cyumviro caje gute wiyumvire kuri ayo manini? Imbere kwanza avayo imbere yuko nkora iyo robo harigeze kubaho abarundi bigeze kuba bavuga yuko bakoze robo baraja hanze hanyuma baca baranyikirayo. Icyo gihe jewe nari muri kaminuza mu wa mbere ndavuga ati abarundi bamaze gukora robo byagenze gute ko ntari ndabizi. Hanyuma cengira ati reka rero jewe nanje ndayikorere kuva ku ntango gushika ku mpera nkoresheje ikintu cyose gikorewe ngaha ari je ndacikoreye ku buryo ntushobora kuvuga ati ndashobora kugisigura kuva ku ntango gushika ku mpera candaja kubikorwa. Hanyuma ucurondera iyo sujet mapfe ndayita urufatiro detecteur de mine kwereka ayo mamine. Detecteur de mine gute? Mu bisanzwe aha mu gihugu cyacu n'ubundi harakingwano ntasagaseseshwa muri kandi n'ubuye mu bihugu byinshi n'ingwano ziracaba. Rero nacingira kubera hariho ikintu kibabaje kubona umuntu nk'ubu w'umupolisi cyangwa umusirikare bagenda akiga ngene bategura ayo mamine akabyiga akamara igihe kirekire ariko arabyiga hanyuma agiye kuri tere akagira agakosa gatonya bikaca biturika urumva n'uruhomo rukomeye. Rero ndavuga ati none ubwo mu gihande cy'umuntu ntawokora ikintu kimusubirira kibikora mu gihande ciwe cangira ati reka ku ntango reka mbanze nkore robo ishobora kurondera ku buryo umuntu azogenda gutegura azoba azi neza aho iyo mini itumbereye. Candaja kubikorwa ndayikora irakora gushika uno munsi irashobora kudetekta akantu twongeranye na mine. Ego no munsi kubera yuko mu ntuze mu makuru nagiye kurondera hirya no hino no mu gipolisi bashaka narashoboye kuronka amakuru yuko iyo bariko baragerageza gutegura ayo mamine bariko barayarondera ikintu cyose kicicuma kiri ahantu bariko bararondera kiba giteye amakenga bategerezwa kugikuraho. Ukuvuga ikintu cyose cicuma nicyo umuntu agenda kirondera. Rero robo kubera ishobora kugenda ikarondera igeze ahari ikintu cicuma igahagarara igatanga igakoma induru kugira ngo umuntu aze arabe ni intambwe ubwayo ni ukuvuga yuko biri mu nzira nziza. Intumbero ya kino kiganiro iyo dufise umutumire afise ikintu yakoze abakunzi ba science and technology barabimenyereye turinjira mu mizi tukaraba mbega ico kintu yakoze ni kintu kirimo ubumenyi bumeze gute gutuma ico kintu gikora mbega ho cofasha nko mu iterambere. Imbere yuko tuza guhamba twinjira kukuraba mbega wagikoze gute kirimo ubumenyi bumeze gute ivyo bintu byo kudetecta les mines iyo robo ibikora gute dufasha kwanza gutahura kino kintu ibintu bimeze nka concept ya robo mu Burundi irashobora gufasha iterambere ry'igihugu neza cyane. Hariho abantu benshi bavuga ngo robo ngo zizoza gutwara akazi abantu ariko niko bimeze nyene koze none kuko ivyo byahora bikorwa n'abantu kumbure ari benshi agaca hakora umwe. Igituma mvuga yuko atari byo umuntu yohitanywe n'iyo ntuzeya n'iyo mine hamwe bishitse ubwabyo ico kwanza umuntu abacigije ya mahera yari gukoreshwa mu kuvoma cyangwa mu kwigisha abantu bagenda kuzirondera kwanza babanza akavayo wa mwanya bari gukoresha mu kuja kurondera ayo mantuze mamamina ari benshi kwanza baba banje bakaja hirya bagakora ibindi. Ukuvuga umuntu aganya ku mwanya
ku mafaranga yokoze, hanyuma bikaca bifasha no gukingira n'abo bantu. Ni ukuvuga yuko ibyo byohavuye bibatwara ubuzima, umuntu aba bakingiye. Ni ukuvuga yuko umuntu aronka n'inyungu yo mu ntuze mu ngero nyinshi. Ariko uretse n'ico, robo ubwayo naho nayikoze kugira ngo ibe detecteur de mine, ntabwo ari robo iri specialize kuri detection y'amamine gusa. Ni robo ikozwe mu buryo ndashobora kuyiprogram, ndashobora kuyihereza ubundi bumenyi bwo gushobora gukora ibindi. Ni ukuvuga mu gihande cyo kurondera amamine ishobora gukora mu by'uburimyi, ishobora gukora mu by'ubushakashatsi, mu by'ibirere, ishobora gukora mu bintu ishobora gukora nko mu by'uburimyi. Tubwire ko ngaho kubera ku kantu niko ni nka ryo soko y'iterambere mu Burundi, cyane cyane igice kinini kibeshejweho n'uburimyi. Iyo robo yokora gute mu by'uburimyi? Ibaze nk'ubuye dufate nk'ubu je mfise hegitari. Ihegitari yiwanje nkeneye yuko ntera ibintu mu hegitari. Uzi yuko mfashe robo kubera yoyo bikora inyarutsa, kandi nta mushahariza kunsaba, ishobora kubikora mu nta mushahara. Kumbure hariho kuyalimanta, nimba ikoresha umuyagankuba. Ikoresha umuyagankuba nikoresheje. Umuyagankuba nturi gratuit ugereranije n'amahera wohemba umukozi umwe, n'amahera wokora mu kugura umuyagankuba uyirosharije. Amahera uyikoresha mu kurosharija n'amahera make cyane utohemba n'umukozi umwe mu hantu wokoresha abantu. Ariko nayo ubwayo bihagaze ku giciro gito, ntituyibagire. Erega igiciro cyayo ntimwibagire yuko uyigura rimwe gusa. Uyigura rimwe, ibisigaye ni kuyikoresha. Nk'ubuye dufate kandi nk'akarorero ugomba nko kuvomera ni ibintu nabyo bifata umwanya, bifata buryo n'abakozi. Kuvomera mu mirimo, urabona nk'ubuye haba mu mapepiniere cyangwa aho baba barimye kijambere, washaka kugira ahantu ukarima kijambere ku buryo yo ica hagati kagenda iravomera, haba hariko ushobora gushiraho ikintu kirimo amazi ikagenda iravomera. Ibikora mu mwanya mutonya kandi nta buryo bwinshi bigusaba, kuko urumva uyiguze uyigura rimwe ukayikoresha umwanya uwo ari wo wose. Haba hasigaye gusa yuko haba ama-entretien bisanzwe. Yego kubwa Mena Kibara ati neza cyane rero bashaka gufasha mu iterambere. Reka ntumirira abakunzi ba Science and Technology twinjire mu nido tubone no niyo robo, ariko aratubwira ni robo ki ibyo bintu ikora, detecteur de mine, two twumye niba ishobora kukadetekta ikakabona bica bigenda gute. Reka tubirabe ukuntu bimeze, kaze cyane. Robo nayise Art Robot 1 kubera ni version ya mbere, nkaba ari robo nageneye ko ishobora gufasha mu bintu byo gutegura amamine y'amamine antipersonnel, ibyo mu gisirikare. Uko isanzwe ikoze iyi robo nk'uko mubibona, hariho aka gace ka mbere nakagenda karumviriza ikintu cy'icuma yuko kihari irafise akantu gaca gakoma induru, hanyuma ikacihagarara. Umuntu ajejwe kugira gutegura ayo mamine akacaza agakuraho iyo mine, hanyuma akayibwira ati subira ubandanye. Aha naho ikaba ifise amaso yo kugira ngo ishobore kubona imbere yuko atakintu kiri imbere, kugira ngo yirinde kugonga. Iyo iriko iragenda hakaba hariho ikintu imbere, iragikatira ikarondera inzira hirya. Iyo atanzira ihari naho icisubira inyuma ikaja kuronderera inzira ahandi. Hanyuma muri iki gice naho iki cyose harimo icyo nokwita mu Gifaransa système informatique, nahafatirwa ingingo, nahafata amakuru avuye muri iyi
aka n'ibindi bindi kaza kakegeranya ayo makuru hanyuma kagafata ingingo haba ari kwegera imbere, gukata, guhagarara cyangwa kuvuza iyo nduru mu gihe hariho ikintu c'icuma kiri imbere. Hanyuma sinzi yuko mubona hariho iki gice ni igice ca memoire, naho ibika amakuru donc ubu novuga ati naho ibika ubwenge buyimenyesha ingene isanzwe ikora ibi byose, niho habikwa amakuru y'ingene ibintu biringanije, niho habikwa ingene ibonye ikintu ingene ica yigenza. No kuvuga yuko iki gice cyo gusesangura amakuru kiyakura aha muri memoire, akaba ariho izirabika n'ibindi n'ayandi makuru ajyanye n'ingene ibiri kirakora. Hariho agatara kaguma kanyereka yuko umucanwa urimo, no kuvuga ni memoire ndayisharja na ntunze n'umugozi rya USB ya Android isanzwe, hanyuma irafise akantu novuga agasirikwi ahanye akanakagenda karagira gatunganya umucanwa uja winjira muri bateri, nakaraba yuko bateri yuzuye ndiko ndasharja kugira ngo ntihajemo umucanwa mwinshi cyane ngo irenze. Yuzuye kaca kanyereka ati bateri iruzuye, hanyuma kagaca gahagarika. Hanyuma hariho iki kindi gice ngaha, ni igice ninjirizamo ya makuru aza ngaha muri memoire, hakaba hariko icyo nokwita clavier mu gifaransa, clavier aya n'amatushi kitari kiraka sindayatsa ndayakije ino irafise aho yakiriza, ni ngaha nakije ngendatse urumva nakije ikibanza ikavuza akakajiga umwanya mutonya, ihejeje ikacihagarika, no kuvuga yuko aho wonye ibivuze uti okay ndahejeje kwaka. Abasigaye yuko yibwira ingene ishobora gutangura icyo nakwita phase ya initialisation. Murabona ngaha yuko hariho ibintu by'ibiharuro bica byiyandika. Ibi biharuro byiyandika ngaha nibinyereka ibiriko bikorerwa ngaha indani, ingene ubwenge bwa ya programme isanzwe ibitse muri memoire ahigejeje ivyiri kirakora. Niho ndabira nkaha habaye mwikosa, niho menyera ati habaye ikosa kanaka. Hanyuma n'utu dutara tundi nutunyereka ingene iri kirakora, nitwo ndabiraho kugira ngo menye ku by'ukuri ingene isanzwe iriko irakora. Kuko nk'ubuye ari mu gihe cyo kuyiprograma cyangwa kuyihereza ubwo bumenyi bw'ingene yokora, hariho izindi buto ngaha iki hariho iki ndajana hirya cyangwa nkazana mu gihe nshaka guprograma cyane yibwira ati ubu yibwiye uti uwo mwanya no guprograma si gukora bisanzwe, ikaci hindura ingene isanzwe ibiri kirakora. Hanyuma hariho ngaha utundi tubuto akaye n'akabuto kitwa reset, no kuvuga ni gusubira ku ntango. Iyo ndagafyonze no kuvuga byose bica bihagarara, hanyuma ndashobora kuyibwira ati ya phase ya initialisation hariho butiri ngaha hejuru fyonda nkagira cyozo urabona ikitangura ikagira ikitangura ikarondera. Hariho udutara twerekana ingene iri kirakora kandi urabona yuko hari imbere hari ikintu yakibonye ikishaka kukibisira. Aha mu bisanzwe kiraba imbere kubera imbere atakintu na kimwe kiyitangiriye, ikatuyigire gutya kugira ngo ironke umwanya wo gushobora kwegera imbere, hanyuma ikisubira ikarondera kandi inzira yiyo yari kiraje. Urabona yuko ubirashobora kubandanya kubera nta kintu na kimwe kiyitangiriye. Hanyuma ikirenze ko nuko irafise indani harimo bateri
kubera nta kuntu yoba iri kurarondera ikintu ukaba wayicometse nko kuri prise nk'akarorero ni ukuvuga bateri yikoresha yoyo iri indani hariho bateri iri hariya ni bateri nininya hama bateri y'iyi memoire zozo n'amabateri ya telefone bateri ya telefone itanga amavolte 3.7 mugabo iyi memoire kugira ikore ibisaba amavolte 5 kubera ico kibazo naciye nkora aka kandi gasirikwi gatonya gafata umucanwa wa 3.7 kakaca kawuduza kakawushira kuri volte 5 urabona yuko ubu iri kirakora ikirenze kuri ibyo hariho utu tuntu tutwirabura tubuye n'utumoteri twari tuni n'utumoteri two mu bwoko bwa servo moteur n'utumoteri tuba tufise inguvu nyinshi mugabo tutanyaruka tugenda buhoro buhoro mugabo tuba dufise inguvu nyinshi zo gutwara ikintu cyangwa kugiterura hanyuma ngarutse kandi kuri cya gice cya mbere iki gice cya mbere ni igice gikoresha ubuhinga bwo kugira bukoresha rosha electromagnétique rosha electromagnétique kararungika hasi iyo shawe electromagnétique hanyuma kakaca kumviriza kugira kamenye yuko hari icyuma kararungika hasi kakaca kumviriza yuko atabigarutse iyo hariho ibigarutse ni ukuvuga yuko haba hari ikintu cy'icuma kaca kabizana kakabishyira muri aka gace niko kaca kumviriza kaca gahindura ibyo iyo ntuzenya iyo sha electromagnétique igarutse kakayihindura kagaca gatanga ryajwi rivugira ngaha kayishikiriye kageze hejuru yacu urabona yuko ntigakora kuko urumva mine gakoze ko yoca iturika urumva kayishyitse hejuru kaba kavuze kati hariho ikintu cy'icyuma ubu ni ukuvuga yuko harafise urugezo gashikako kayirushikiriye urumva ingene kariko karavuga ubwa mbere yuko atari ico kimwe kaca gahagarara ntigasubira kubandanya gushika ndagahaye uburenganzira bwo kubandanya naho noshaka nkayikuraho ntigasubira kubandanya ntakabwiye ati bandanya ubuye bimeze neza kugira ngo nka hamwe umuntu yoba ariko arayitegura hanyuma akihenda kakaca dufate ukikura ukegeza hirya gato kakaca kagira yuko wahejeje gutegura utaragaha intuze uburenganzira bwo kubandanya urumva yuko kaca gashaka kubandanya kabandanije igituma nacinda kagira ati umuhagaze gushika utanze uronse itegeko ryo kubandanya ni kugira ne evita accident ni kuko urumva mine n'ikintu gisaba yuko ugira ubwitonzi bwinshi kandi kizira kwihenda wihenze sefi hama Ahmed turahejeje kuraba turabonye ukuntu wabikoze turabonye ko harimo ubumenyi bwinshi ariko rero nta cobuza tutiyumvira ibibazo byinshi kuri ico kintu gihabye kirimo ubumenyi nk'ubwo kandi kiriko kirakora muri ubwo buryo mbega wahuye n'intambamyi zimeze gute uri kurabikora ahanini intambamyi ya mbere natanguye guhura nayo yari intambamyi y'ubumenyi buke ku byo nagomba ntangure gukora kuko natanguye kubikora nta makuru nari mfise byari gushika umunsi w'ucubatsi navuga yuko umushinge haraheze nk'imyaka nkishika nk'ine kuko bwa mbere kuko urumva igihe natangura sinarinzi neza ingene nshobora gufatanya kana kariya hanyuma ngo nkuremo ikintu gifadika hariho umwanya wo kubanza kwiga ku mapiyesi ku mwanya wo kubanza kurondera amakuru hirya no hino kwanza ku mbuga bunguru ukabona bumenyi hanini kugira ngo ashobore kumenya mbega
aka ka piyesi gakora gute, gakozwe gute, ngereranije n'ibyo nkeneye, mbega ubwo wonye noronka gute icyo nifuza. Hanyuma kuko je no kumenyesha yuko igihe naheze ishuri yisumbuye secondaire nari nagize electricité industrielle. Muri mu ishuri ahanini bujyanye bakubwira yuko ikintu kibaho electronique ntabwo yari kuru navuga principal nkuru mu makuru mugabo barambwiye ati birabaho. Hanyuma nanje rero ca ndagenda ndagira ubushakashatsi bwimbitse bw'iwanje, ndagenda ndarondera hirya no hino, uko ugenda urabikora ni kugenda urabimenya. Intamba mwari ufise ahakuru ubumenyi, be nta buryo bwasabwa mu gukora ico kintu. Havuye iyo ntambamyi y'ubumenyi haca hakurikira rero intambamyi y'uburyo. Agapiyese ka mbere gatonya kagugwa amahera 1000, niko ka mbere gato gashoboka. Hakaba harimo amapiyese menshi manini novuga ama-circuit intégré ahanini niyazimvye. Urashaka gusanga ibihugu 5,000, 5,000, 3,000 gutyo. Urumva yuko kuba kandi ari nyinshi ni ibintu bisaba uburyo bwinshi. Ahandi amayinite yo kurondera ku ntuze ku mbuga ngurukana bumenyi, ubwo bumenyi ingene izo ntuze ayo ma-circuit intégré asanzwe akoze, ingene akora, nabyo ni uburyo. Urumva yuko ikibazo c'uburyo nacone cabaye intambamyi ahanini nico cagenda kirahagarika, nico cyatuma mbere n'umwanya uko bikorwa muremure, kuko nta muntu nari mfise ashobora avuga ati ndaguhereje yayekora, narisopa kubera jewe ubwiwanje yari passion, byari ibintu biri muri jewe. Ego no musi twabonye robo wakoze, habura iki kugira iryo robo canke yo bikora deja no je gufasha nk'abo bantu ba detecta amamine, habura iki? Ikibura ahanini intambamyi ya mbere n'ubundi n'uburyo. Uburyo n'ibikoresho, kuko urumva muravye ingene isanzwe imeze, mwabonye yuko uburyo ikozwemo n'uburyo novuga yuko buri ni local ni artisanal, ariko ku kintu kiri professionnel ni ikintu kiba gikeneye amamashini manini umuntu ashobora gukoresha ivyo bikoresho, abakeneye gukura hanze ibiki, hanyuma akaba akeneye n'uburyo bwo gukoresha, kuko urumva ari ibintu bikeneye kuja gukoreshwa mu buzima bwa misi yose. Si ikintu je noca agenda nkicarako, ibintu bica bisaba gutanga ubuzi, ibintu bisaba kugurura namba ari entreprise, ibintu bisaba yuko ukorera muri kare, aba ari ikintu kimwe. Tugomba twabonye twadupine dutoya twiyunguruza ico gicuronde, aba ari ibintu bifatika kikagenda kigaca ahantu hanini, kikaza gucira inzira abantu ahantu nyene habona neza cyane. Abona yuko hari insinga nyinshi cyane, umuntu aragerageza kugabanya kakaba akantu gato. Urumva yuko ari ibintu bisaba yuko n'ubundi byonsaba kubanza gusimba hanze kuja kuraba ubwo bumenyi bw'ingene basanzwe babikora, iby'inyuma ingene basanzwe imashini zikenewe ingene zoba zimeze. No kuvuga nkene ku giti ciwanje ubundi bumenyi kandi bwo kubanza kugenda kuvyiga ingene basanzwe babikora, imashini bakoresha, hamwe mvuga nti inje ndabikora bimwe jewe nari nashatse ko ndabikora byo muri professionnel bwagutse. Reka uno musi tubaze kimwe kibazo yahomeye, umuntu atanguje ikintu canke ari karakora ikintu kimuri mu mutwe nka passion, kuko twamaze kubona science et technologie n'ibintu biriko biraduga ego cyane ku muvumbuko munini ku isi, ariko mu Burundi bigenda buhoro, ariko ni intambwe. Uno musi yahomeye yifuza gushika hehe nko mu myaka 5, ariko akora bino atari 5 dufata 7 canke 10 tutarenze ku myaka 10, yifuza gushika. Jewe ku gatwe kiwanje nari nifuza yuko ikintu ca mbere jewe kubwiwanje numva ko cihutirwa ni gusimba kuraba aho abandi bageze uno munsi, abandi mbega bageze hehe, bakoresha iki, bakora iki, hanyuma nkaca ndabigereranya n'ivyiwanje aho bigeze,
nkaca nza nkabyadapta ku by'iwanje namba nshika nari nifuza yuko nk'ubuye namba nje nkashinga nk'ishyirahamwe in entreprise ishobora kubikora bikoreramwo igira ubushakashatsi kongera igakora ibyo namba ari gukora ayo marobo ikakoramwo ubushakashatsi kuko urumva ntiyokora amarobo akora muri detection des mines gusa kuko akonerwa mu muntu nzeya mu mpande nyinshi z'ubuzima haba bw'igihugu cyane kuko urumva uyu munsi umuntu ntakorera igihugu gusa akorera isi yose kuko isi isigaye ari ntonya nk'ubu ugiye kuraba nka Amerika ibyiriko irakora naha birahari Ubushinwa nibwo bufise ibintu byinshi ngaha ayi ukuvuga umushinwa ariko arakora navuga ati je nkorera Ubushinwa nkorera isi yose ukuvuga yuko ahanini umuntu akorera isi kuko je namba afise passion hama nkatora solution y'ikibazo kanaka uko biri kose haba hariho niburi abandi bantu bashika niburi igihumbi bafise iyo ngorane nyene hamwe bishobotse nkayitorera inyishu bamfashije abatari bake kumbure turiko turagana ku musozo wa kino kiganiro cacu ugende utubwiye mbega n'umusambi ni umugambi wonyene wo gukora iyo robo afise kiretse wawo nitwumvise wa sindi wa microscope nta bindi bintu tegekanya gukora imbere umugambi nari mbona ikintu cyari cyihutirwa gusimba kuja kurondera ubumenyi hanze kugira ngo ushobore kukarisha ubwenge kuko ahanini ikintu navuga yuko gihambaye n'ubumenyi kuko ubwo bumenyi nyene nibwo butanga ibyo bindi byose hanyuma umuntu amaze kubona aho abandi bageze burya birakabura ubwenge kugira ngo umuntu abone ati burya bwabundi abandi bageze ngaha bakoresha ibi bakora ibi ubwo woye nobizana nkafata ngo nibyoza gukemura zangorane zo kukibana ego mu biganiro twama dukora ngaha niki kiba kirimo cyo kwerekana cyo no kwita talent canke ingabirano ziri mu bantu mu bajene mu gwaruka bariko barakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu niki kirimo umujene yumviriye gwaruka kiyumvira ikintu kitari kwiyumvirwa n'umuntu n'umwe kandi mbere kitari kinamenyerewe mu gihugu ari ugasanga yagikoze kumbure kikazoshika imbere avec une vision canke intumbero yo kuzoshika imbere gusumba nibi tuba turiko turakora muri kino kiganiro kugira abajene nk'abo gwaruka nkuru sho gushika imbere biciye mu biganiro nka bino ariko imbere yuko turangiza reka mpape ndamuha akanya kumbura afise akajambo kanyuma yovuga muri kino kiganiro yego cyane nkaba ndangije ndabashimira kwanza ndabashimire kukigora mwagize kukirikisha ikiganiro ariko agajambo kanyuma nohereza ko ni gutera intege gwaruka Burundi ndababwira ati birashoboka bishire mu ngiro birageza birakunda kuko natwe dufise ubwenge nico kimwe n'abazungu nta tandukaniro twese turabishoboye bijya bakora ni kibazo cyo gukora kwicara umuntu akiyumvira akabishira mu ngiro gusa yongeye kakantu sinzi ko mwakumvise bango dufise ubwenge bumwe nka kujya ko abazungu twese tububwenge turabunganye ariko ni kubishira mu ngiro rero ivyo biri muri twebwe ko mu cyo binivyo byoca bitwereka yuko turi ku rugero rusanurungana canke urugero rumwe reka dushimire cyane umutumire wacu turabashimire cyane murakoze yego dushimira namwe mudahengeshe nyaguma mukurikirana ibiganiro bya Rwose TV cyane ibiganiro cya Science et Technology tumaze kubona ko mukunda muri benshi naho utaha